Hello everybody, welcome to this lesson. Today we are going to talk about these corrective conjunctions, both and, either or, neither nor in English. Kaze uyu munsi tugiye kuvuga ku vyerekeye ingene dukoresha aya ma conjunction yerekana ibintu bibiri abantu babiri. Muri make ndafise ingene no zivuga muri make mu buryo bunoroshe kumva. We use both and turiko twerekana, umva twavuze ko ari ibintu bibiri, turiko twerekana le deux à la fois byose. Both. We use either or kwerekana ivyo bibiri, choix kimwe canke ikindi, l'un ou l'autre. Ou l'une ou l'autre, je sais pas. We use neither nor, naho ni ibintu bibiri ariko twerekana nta iki nta n'ikindi. Mu gifaransa turakunze kuvuga ni l'un ni l'autre. So both and, we use both and to refer to things or people together. Donc dukoresha both and twerekana ibintu bibiri canke abantu byose, donc nkuko navuze le deux, ibintu bibiri à la fois. You can both, you can be both mother and businesswoman. Donc urashobora kuba both à la fois, donc iki mother and also businesswoman, donc à la fois le deux. Both Alice and Susan have to comply with the rules. Both Alice, donc le deux. Alice na Susan bose urumva, bose. I used to like playing both football and basketball when I was young. Murabona, both football et basketball, you see, le deux. Okay. We use either or just to emphasize the choice. Also, we use this to connect things which are of the same types. Phrases, crosses, words. Either Mark or Samuel will go. Either Mark or Samuel will go. You see, either Mark or Samuel. Donc, soit Mark ou Samuel. Donc, umwe canke uwundi. Soit umva Mark canke Samuel, umwe muri will go. You can either come with me now or work alone. Donc, urashobora soit kuza kuzana nanje, or just or work home. You see. Donc murabona ahantu hose ni choix, iki canke iki. Hamwe iconnecta phrases, ahandi igaconnecta les mots, donc ibintu bihuje category, ahandi igaconnecta clauses. They don't have enough time. They can either have breakfast or have shower. Don't have someone, but they can either earn ni choix, aho hose ni choix, ushobora kugira iki canke iki. Neither nor is used to connect the same kind of word or phrase in the sentence. Neither makes a negative statement about two people or things. It means we use neither nor just to negate each of the two things. Muri make, we use neither nor naho ni ku bintu bibiri ariko turiko twerekana negative. Donc nta iki nta n'ikindi. Mu gifaransa kuko ndizera benshi mu bankurikira turamenyereye cyane igifaransa, niyo mpamvu ndaja ndashamo
bikenewe ya hano nk'amwe twavuga ni l'un ni l'autre. Yeah, neither Mark nor his wife is very tall. Yeah, you see, neither Mark, donc ni Mark ni sa femme. Yeah, you see, donc nta n'umwe muri bo, nta Mark nta mukenyezi wiwe. Yeah, you see, donc nta n'umwe ari muremure. Yeah, ikindi mumenya aha, we don't say neither Mark nor his wife isn't. Ntimuce mumva ngo twavuze ngo tuyikoresha muri negative form ngo twoca dushira ko isn't or is not very tall. No, ubwayo neither nor ubwazo zerekana ko ari negative. Murumva ntidushobora kuca twongera ko iyindi negative ngo ziba ama negative abiri muri sentence imwe. Ya neither Mark nor his wife is kaguma kiri muri positive, but the meaning is negative, of course, you understand it. Yeah, my sister neither drinks nor smokes. And my sister neither drinks. Hano nk'ubu ngako neither nor ya murabona ubwa mbere nor yari neither Mark nor his wife. Murabona yuko connecting ibintu bibiri. Donc le no. Yeah, you see, neither drinks nor smokes. Yeah, neither the employee nor the boss was at work. Donc nta mu employee nta mu boss, donc ni yeah, was at work. Je souligne was kiguma kiri muri positive form, but you see the meaning is negative because neither nor already show that it is the negative form. Yeah, muri make ni uku dukoresha ibi bintu both and le deux à la fois, either or l'un ou l'autre, kimwe canke ikindi, neither nor, yeah, ni yeah. Okay, tuzoshishikara tubona ibindi ingene dukoresha both, neither, either mu bundi buryo tuzobibona. Turacafise leson zikurikira zivuga kwibi, ariko ibi ni ivy'ibanze. Yeah, okay, thank you for following me. Yeah, goodbye.